ivyo twibutsa ibwirizwa rishiraho intunganyo nshasha ya lisansi master na doctora ni nimero 1 akarongo ubusa 14 ryo kuwandwi mu kakaro 1999. Iryo bwirizwa ryafuswe n'ibwirizwa inimero 1 akarongo 22 yo kuwa 30 Kigarama 2011. Iri naryo ni naryo mu ngingo yaryo ya 31 rikaba ritomora neza impapuro z'imitsindo zitangwa muri iyi ndinganizo nshasha y'inyigisho za kaminuza arizo baccalaureat, master, doctorat. Kubera ko baba abafise lisansi canke abafise baccalaureat bose batabona ingene bazofatwa traitement administratif et académique, umuvyeyi wacu leta yaciye ifata ingingo yo kunganisha abo bavukanye, ni kuvuga lisansi na doctora. Ibicishije mu itegeko lisansi na baccalaureat rantu ibicishije mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 akarongo 65 ryo kuwa 18 ntwarante umwaka wa 2015 ringanisha impapuro z'imutsindo za kera lisansi nizitangwa uno munsi baccalaureat n'ikimenyamenye ko iryo tegeko ryagiye mu ngiro nuko mu rwego rw'abacamanza izo mpapuro zifatwa kumwe kubijanye n'impembo traitement administratif ku gace kaho ka 57 ibwirizwa shingiro havuga ngo abantu bose bategerezwa kuronka impembo ingana iyo bakora akazi kamwe kandi babishoboye kumwe. Muri kaminuza y'u Burundi abafise lisansi n'abafise baccalaureat mu vy'amategeko bose bakoze ikibazo kimwe mu kwinjira mu nyigisho za master, kandi harimwo n'abashingwa manza bigana mu ishuri rimwe n'abafise izo mpapuro nshasha z'umutsindo bita baccalaureat traitement académique. Twebwe ugwaruka duhirikiye mishira hamwe AVSPDD turibaza rero ko abo bashingwa manza tudatwagwa mu gihugu kimwe c'u Burundi cubahiriza kandi kikagendera ku mategeko ku gace kindwe. Tubajije umukuru wa sentare impamvu adusubijeyo ko intambamyi yatumye banka kuzakira ubwa mbere yahavuye kandi urwo rwego rwaramaze kuvyanka, tukanamumenyesha ko umunsi twitura urwo rwego twasavye abanyamabanga bari bahari bashinzwe kandi bakorera urwo rwego ko botwakirira dosiye zacu hama tukarindira inyishu. Uyo mwubahwa umukuru w'iyo sentare yadusubije ati genda arazakira mpejeje kumubwira. Twaciye tumusaba urwandiko togenda twitwaje rwemeza yuko umukuru w'ugo rwego w'abashingwa manza b'ibujumbura yemeye bivanye n'ivyo bavuganye ku telefone kutwakirira amadosiye, kandi ko n'inzitizi bitwaza tutazi zose temeye gusubira kudepoza hama urwego rubahe lettre de refus ukarango ku8 kuri uyu wa gatatu rantu igenekerezo rya 2022 ukwezi kwandwi 2020 twarongeye kwitura umukuru w'iyo sentare isuramwe imanza ya Mukaza tumusaba ko sentare arongoye yo kwemereka twakira ibirego vyacu, na cane cane ko ubwo rupapuro rwemeza ko twankwe lettre de refus
rushobora gusabwa mu ntahe y'icesi ngo duheze tuburane n'ubwo rwego rw'abashingwa manza gutyo ngo ubutungane budutunganirizo, ariko n'ubundi yaravyanse kuvyakira. Ibi rero ugwaruka duhurikiye mu ishyirahamwe AVSPDD tukabona ko ari kutwaka uburenganzira bwacu bwo kwitura ubutungane kugira budutunganirize hisunzwe ingingo ya 38 ivuga yuko umuntu wese mu rubanza rwa sentare canke bwo mu ntwaro arafise uburenganzira bwo kumvirizwa bikwiye atakarenganyo kandi agacirwa urubanza mu kiringo gikwiye cyumvikana hakirengagizwa n'ingingo ya 71 ivuga yuko umurundi wese ashinzwe canke yatorewe amabanga y'igihugu ategerezwa kuyarangurana umutima nama, ubuntu, ubwira n'ububangutsi kuneza ya bose. Uyu yitwa Izoduserukira Aster, akaba rero ari umwe mu banyeshuri barenga 100 bagize ishirahamwe AVSPDD. Iri shirahamwe rero ngo rikaba riharanira yuko ubwo gwaruka rwize bijanye n'amategeko ngo kwemererwa kuja mu bashingwa manza bo mu Burundi. Aba rero ngo barakumirwa mu mwuga w'ubushingwa manza kuko ngo bafise impapuro z'umutsindo zimwe bita baccalaureat. Aha rero abashingwa manza b'inararibonye mu Burundi ngo bagasaba urugwaruka ko ruba rufise impapuro z'umutsindo zimwe bita amalisansi. Ibi navyo bikaba ngo bitagishoboka kuko ubuhinga bwo kwiga no kuronka izo mpapuro leta yarabukuye. Urugwaruka rero rukavuga yuko bariko barurenganya kuko ngo izi mpapuro baronka ubu zaringanijwe n'izo za kera. Reka rero twumvirize ku bibazo yishuye abamenyesha makuru. Hagati y'urwego rw'abashingwa manza na sentare bati ninda afise ko sari nini kurusha ubundi. Mu bisanzwe abo bose fe tuzobitwarira hama sentare nayo nizo menye ufise ikosa rinini gusumba ubundi. Rero bava tumenya ngo nakafise afise ikosa rinini kunuko tuzitura ubutungane, ayo butungane nabwo buzoraba ninda afise ikosa rinini hanyuma rihanirwe. Nici tuzokwitwara twitwara rwego rw'abashingwa manza bambe ubu mwari mwitwara rw'abashingwa manza ubu naho ugiye gutwara abantu tuzitware umukuru wa sentare mu manza ya Mukazi kuko urabona niwe yanse kwakira ibibazo byacu. Hama bundi rero yabadije ngo nibihugo rwo gwasabye kugira ngo kumbi ngo habuze iki kugira ngo twemera kuja mu rwego. Ega nta kindi ni iki badatahura cha diplome ya licence ingana na baccalaureat. Habuze licence ko basanze mu kimanza cha licence hari baccalaureat twe dufise duhabwa. Kandi twaje twisunza amategeko nico cyabuze nayo ibindi byose birakwiye. Nta kindi kibazo kihari giteye ingorane. Hama kugira gatatu ngo baro y'Igitega ngo tuba twarayituye kugira ngo nayitunganirize. Ega kuri baro y'Igitega hari bakora gutegeko rimwe na baro y'Ubujumbura. Mva baro yose yo kwitura yose yategeza gutunganirizwa. Ntavuga ngo vyansenga hanciye n'uruki Gitega kandi baro zose zikora kumwe n'itegeko rimwe. Hama gucerekeye naho ngo toba ngo turi bangaye tuko turarondera kuja mu rwego rw'abavoka. Ubisanzwe abantu barangije baccalaureat ni benshi. Kuva muri 2015 itegeko rijaho abanyeshuri bagiye baraja kurondera kuja muri baro vyanka kubera afise diplome za baccalaureat. Ni kuvuga ugwaruka rero gwaheje amategeko urashaka kujayo mugaruka buza ngo nkuru radafise licence. Rumva bafise baccalaureat benshi barajayo n'abantu benshi batari bake. Mishamwe turarengana nka 10 nabangahe dukeneye kujayo muga vyanse. Dosi zasubije inyuma.
sivuga ngo kaminuza zose umuntu afise baccalaureat andro yarafise ububasha mu gihe abishatse bwo kuja muri kupostera muri avocature mishirahamwe abamwe bagize ishirahamwe turarenga ijana tuko turaba hafi 150 gutyo mugazi bako ari twese dukeneye kujayo mugabo muri abo hari abakeneye kujayo kandi n'ikimenyamenye muri ko makete yagiye makete ngato yafise twadepoje amadosiye yasubijwe inyuma mugabo tumaze kubigenza kandi byaciye bigenda uko nuko turi benshi mugari cyo twomenya ntabaciriyemwo icyo ubu mu Burundi lisansi ntikivuga nkuko nabibasomeye ndabibutsa nababwiye yuko itegeko rishiraho lisansi ryari ry'igihumbi kimwe n'amajana 999 ricari kugwaho cyo bita abroge n'itego ry'ibihumbi 2011 rishiraho urupapuro rushasha bita baccalaureat nuvuga mu Burundi nzima nta lisansi igitangwa kwiri tegeko rya 2011 yashizeho baccalaureat hamara 2015 haci haza rero ko bari havutse impare ko nayibasomeye haci haza ari itegeko ringanisha lisansi na baccalaureat kuko murazi higeze kwintu by'amayigirege kugira ngo babaze ati nitwe babashire turi bande abaresanse bako ati natwe tugiye kuba bande par rapport y'abashire baje biziduro rero leta niyo yacivyigishiraho itega 2015 ringanisha lisansi na baccalaureat bisogo ikibazo cha lisansi ntikikivugwa ubu tubonye lisansi dusa n'ababonye baccalaureat ni kuvuga aho lisansi ikora na baccalaureat irakora umushahara umwe twabasomeye mu bucamanza abamagistra baba baccalaureat bahemba kumwe n'abalisansi bagaca urubanza kandi rukemerwa muri master kuja muri master abavoka bagiye gupasa master bapashije kibazo kimwe n'aba baccalaureat bafise lisansi abandi bafise baccalaureat no kuvuga yuko byose birangana uri kuraraba mugabo urwego rumwe rwo bacamanza rwo bashingwa manza niko kwanse gushira mu ngiro iyo ngingo ya leta.